abasanzwe bari muri timu umutima iyo bihenda bakaja kuri social media abafana nabo kwa kuntu bafana umuntu haragahazi kandi gakomeye cyane ivyo abafana tubone ego yaba Alice niyo yaba Cishado yaba nabandi bavuga yuko bakiri kumwe ntibikunda umunsi n'umunsi bakirekuye kizobaremamo irundi rwango rudasanzwe ariko ivyo biraguye kwemeza ukaca wibaza ati mbega we mukuza canke mu guhagarara muri timu umutima mwasinyariye amasezerano yayo bivugwa neza yuko ari cyo kintu cambere cabitumye imbere yuko mukorana ni mugira ivyo mwumvikanye ego kandi ivyo bintu bitazobangamira umwe cankuriye hama mu bivyandike mu bisinyire sivyo nimba dutanguye kuvuga ati hageze kwinjiza rero urashobora kunyereka ama message bro siko urashobora kunyereka ama message kambari ati ngo urabanaka ngo turavugana ye muravugana ariko mumve neza yuko ariko kuvugana siko gukorana ari muri team nka manager kubera yaronse uburyo bwo ku canke ni support canke ni sponsor ibyo reka tujage tubivuga uko yego yeah wagwan yo ladies gentlemen welcome to to Anashare 257 yeah is blessings is another blessing is another day turagaruse kuzindi mpoemu turagaruse ku wundi munsi ni Anashare 257 Jenny kwa Bat Mix Easy bandi kumwe buri gihe na MC Gundos imbere ya kamera je mbandi nyuma ya kamera no kuri micro kabisa ya kabiri sasa bro umeze gute amakuru ya Imana muzeje je ndashima Imana pe ndashima Imana ariko heduye mu muko w'abazima lazima tuvuga ati alhamdulillah canke Yesu ashimwe bivanye n'umuntu wese aho abayemera ariko igikuru gusa nuko tuba dushima mu muko w'abazima kandi twemera Imana imwe ariko bumve neza yuko tugarutse dufise n'ivyishimo byinshi cyane aho bamwe bagiye batwandikira inbox batubarira ati mbega usisanguzi ni gute bimeze gute ko amakuru mashasha dukeneye kumenya kari ibikini dukeneye kumenya izi gushikira saha agenda meze neza yuko Anashare bro Anashare ni brand ikaze mu gihugu cyacu Burundi man ego brand ikaze mu gihugu cyacu Burundi ahubwo gusinyira tunasaba n'abantu bataragira subscribe tunasaba cyane kuko nitunga ryacu nimba wiyumviye kubyunda subscribe kuri Anashare umureze yuko budushigikiye kandi bro birenze cyane ariko navuze ati niyo cano ya mbere ubu ego kwere ya mbere itanga ibiganiro kandi muri industry mu mice yose haba muri cinema haba muri comedy haba muri muziki haba abantu benshi bagize neza bose turaza ngaha tukavuga ati big shot canke nakayara yarize yaramenye ni entertainment ego twarabugururiye n'urubuga rwa TikTok ni rushasha kweri bagende hajya badukurikirane kandi tubona neza yuko ibintu biko biragenda neza ego sasa reka dushimire rero abasanzwe badukurikirana aho bari hose biyumve yuko tubakunda reka kandi tubibutse yuko tuba turi kumwe na DH Telecom imprimeri ya mbere ngaha mu gihugu cy'u Burundi reka barabe aka video hama ce tugaruka mwamwifuza impression nziza kandi zihuta DH Telecom ni nyishu kuri bose byose mubifashijwemo n'abakozi bayo bafise ubumenyi dufise ubuhinga bugezweho mu gukora impression grand format branding panneaux publicitaires, banderoles, stickers, contravision, backlight banner, roll-up, teardrop, impression numérique y'ibitabo, flyers, badge, carte de vœux, carte de visite, carte d'invitation, kwandika ku mipira n'ibindi bikoresho byankenerwa bifasha mu kumenyekanisha ibyo mukora canke mu gutanga ubuganuke. Mwodusanga kuri Central Building aho batazira kwa Kabwa, bureau 301. Mukeneye ico muwaza mwohamagara kuri 79 461 059 canke kuri 22 281 281. DH Telecom, you dream it, we print it. Barakoze cyane tuba turi kumwe kandi na Bartender Bar kuwintere kwabona neza ko arakabare kameze neza
harimwo ibintu byinshi bitandukanye abafisha ama service ajanye n'akabare baraguhereza inyobwa z'injabuka mu gikoni hameze neza iyo bare yonyene ego kwe ukeneye gusohoka usohokere hajya abandi bifuza gukorana natwe mutwandikire kuri izi nimero ziguma zizunguruka ngaha kuri screen hama ibintu bibandanye bigenda neza cyane gose ya bro twinjira mu kiganiro cacu rero uno munsi Ona musikino kiganiro ndashaka neza yuko ari abantu baza gufata agatebe bamanze bicare bavuga ati mbega bino bintu bano basore mbega babikuye he siko ni kiganiro mba nifuza neza yuko ni kiganiro kitaza kubarambira bafate agatebe na karawuri k'amazi ego bicare abariko barafungura ati bon appétit cyane ariko bumve neza yuko kino kiganiro tugiye kuza turakuri n'ibiganiro izi bya biganiro n'umuntu anabirangiza avuga ati ndakeneye part 2 warabonye yuko ikiganiro ca Madesi abantu benshi badusavye part 2 ariko bumve neza yuko bumve neza yuko ego uno munsi turaza gukorera cyane kuri team Mutima team Mutima ndibaza abantu benshi barayizi baramuzi Mutima mwenyewe Mutima le comédien tumuramutse cyane ahari yaheruka mu gihugu c'Ubushinwa harimwo abandi benshi batandukanye bacishado ba Alice Niyo ba Joba n'abapolisi n'abandi benshi batandukanye rero hari amajambo amwe amazi igihe kinini yari karavuga yuko team Mutima yoba yaratandukanye yo bitakiri kumwe muri maki itakiri kumwe nande ahanini yabivugwa ko itakiri kumwe nuwo yitirirwa CEO rero ahantu bincangira jewe sinzi mugabo ko nabandi ariho bibacangira ni gute CEO yoheba company yiwe akagenda mugabo ya company yiwe babakozi yahora akoresha bakaguma bayirimwo kandi bagendera kuri rya zina rya CEO ivyo bintu rero ni ibintu byazanye ama confusion hagati mu bafana ba comedy baravuga ati ibi bintu bimeze gute rero tumaze igihe kinini aturiko turabigendereza cyane gose rero turavuga ati reka tubabwire turabe tugerageje kwanaliza mbega team Mutima iracariho bimeze gute canke yarasambutse canke Mutima yarayivuyemwo bimeze gute urabona yizi hari ibintu bimwe muri industry tuba dukwiye kuza turareka guhenda abafana bacu kuko nimbuze ikintu ca mbere umufana ni wa muntu wa mbere abona ikintu ariko ntagire aho akivugira siko akabona ati kino kintu kirimo agahazi ati ariko kumva yuko ndashobora kwandika muri commentaire ati nakabimeze uko ari ugasanga nuwo mu artiste wandikiye muri commentaire ntaza kubiboneza commentaire zawe siko ariko kubera iki kubera twebwe tuba turangaha tuba turi ijisho ry'abafana abafana nibo baheze bakaturondera ahubwo n'abafana bamwe hari abafana bamwe uza gusanga baduha makuru twebwe tutari tunazi siko ahubwo tukaza kwiyumvira ati mbego n'umufana ano makuru yakuye natwebwe byatunaniye kuyarondera makuru siko ariko ngira mvuge kino kintu timu Mutima ugiye kwihweza cyane birimwa agahazi pe Mutima amaze igihe kinini birimwa agahazi adakina muri bo birimwa agahazi kandi bose ugiye gukurikirana ibiganiro bagira yaba Alice Niyo yaba Cishado yaba nabandi bavuga yuko bakiri kumwe ntibigera bemera yuko batandukanye ariko turabisha ibigaragara ibyo tubona ibyo abafana tubona Mutima amaze igihe kinini yabadakinana urazi yuko Mutima kuva avuye mu bihugu byo hanze canke atanguye ino business y'uburimyi siko arimo muri kintu ca mbere catumye Mutima adasubira kugaragara mu ma script canke mu matonage yabo siko uribuka neza yuko timu Mutima yigeze gufata n'akaruhuko bro
akaruko tari gatoyi itari kiragaragara hamwe abantu benshi batangura kwibaza ati mbega timu mutima yoba yarasambutse yoba byagenze gute ariko ndemeze neza yuko ari n'amakuru nagiye ndonka bro inyuma yaho mutima ashikiye mu gihugu cyacu Burundi urazi mbega neza yuko bigeze kuba badacana n'uwaka nabo basanzwe bari muri timu ariko vyagoranye urazi ukuntu vyogurana ize kugira winyore muri groupe umuntu yazanye ico ciyumviro anacitirira n'izina giwe kandi nawe nico uri kurakoreramwe avyumvugere bimeze bigoye abantu bamenyesha makuru bashobora kubaza bano bacishado bakakubaza ati mbega bimeze gute muri mutima akavuga ati turacari kumwe kubera iki timu iracitwa rya zina rya naka bigoye kugira naka umukuremo yego urumva ahantu bifatiye naho ariko ndafise amakuru neza yuko kuva avuye hanze ashitse mu gihugu cyacu Burundi batanguye yuko bavuga amajambo bake abantu bari hafi ya mutima yuko mutima yoba yahawe amahera kanaka yoba yahawe uburyo kanaka nande n'abafana bati mu mutima siko ariko abasanzwe bari muri timu mutima bakaza kuronka agafana nabo nyene bivugwa neza yuko batigeze bashima ayo n'amakuru nagiye ndonka mu bafana bari hafi cyane na timu mutima bari hafi cyane na bano bantu basanzwe bari muri timu mutima kanaka siko ariko mutima wumve neza yuko agishika mu gihugu cyacu Burundi atanguye kubona neza yuko ino timu mutima ubona neza yuko atari karabironkera umwanya kubera yari yizewe na nyine cubahira umukuru w'igihugu cyacu Burundi amutera muri business yo kugira iki y'uburimyi siko ariko ikintu ca mbere canangaje ngira ntangurire ko abantu benshi batigeze bamenya urazi yuko mbega agishika mu Burundi yuko yigeze kuba yifuza yuko yoshinga n'iyindi timu atari timu mutima siko yabandi new generation yabandi bana batoyi bakiri batoyi siko ariko kubera ko mutima wa mwanya wo kuvuga ati ariko araja muri tongaje kandi nyine cubahiro yamutaye muri business yo kurima yo kumurabira ibiki ariko nibaza yuko atari nyine cubahiro yamushizemo ahubwo mutima ari we yavyibwiye akavuga ati je ndabona ngumye nkina comedy gusa ntariko nditeza imbere n'undi mugambi yego ntariko nditeza imbere n'undi mugambi kandi ninakora umugambi nyine cubahira zonshigikira yego yabaye ubukore acarashigikirwa naye n'icubahiro sivyo ariko kumva neza yuko amaze kubona neza yuko bino bintu arimwo bimutwara umwanya cyane iyo timu kanaka byaramunaniye kuyijera iyo timu yiwe nshasha byaramunaniye kuyijera apana ijya yake ariyo timu gushika nino saba gende kuri account ya YouTube ni timu yitwa timu mugisha ni kuvuga yavuye kuri timu mutima aja kuri timu mugisha oya ico gihe ni yari bwita izina iyo timu yego ahubwo barabana bamurondeye baramubarira ati mutima wewe turagukeneye yuko wotubera kiongozi siko wotubera umukuru w'itimu yacu siko araheza arabibemerera pe siko ariko kubera wa mwanya wiwe ari mutoyi araheza arababarira ati je umwanya wiwanje mu rumengo bizuhava bingora cyane siko ariko acavuga ati je nzuze ndabaha ama ID ya menshi agiye kugira mwiteze imbere ni kuca uwo watwara iyo timu aca yitwa timu mugisha siko numuntu araho nyene sinomuvugira kuri kamera ariko ni watwara iyo timu mugisha kubera mutima yavuze ati je kubera akazi kambana kenshi biraza kungora cyane siko ariko umvereza yuko muri timu mutima haragahazi kandi gakomeye cyane kubera ko naho nyene benshi ahubwo tunashimira cyane timu mutima nuko nyene basanzwe bakijijwe kandi Imana basenga bro bayibandanye kuko urazi gituma iyo bihenda bakaja kuri social media urazi mbega neza yuko hari abantu basanzwe bari muri timu mutima canke ba mutima nyene barindi yuko hariho umwe azobomoka akabivuga hama nabo nyine baca batsa umuriro ni kuvuga nk'ubu Alice niyo aramutse akoze ikiganiro akavuga ati nukuri muri timu mutima bimeze uku byagenze uku bimeze uku ariko urumva neza yuko benshi nabo baca bagira iki
n'abandi bose baca baza bakavuga barindiye yuko ahubwo watsa umuriro uwo muntu yatsa umuriro hama nabo nyene bashire ariko ikintu shimira coco timu yabo nuko uwahora ari kiongozi naho yavuye muri ivyo bintu atakigaragara cyane muri timu mutima ahubwo ntakigaragara siko ariko bo bagumye bari ku kazi ngira ngaruke ku bafanize ariko mutima kandi ahora aronka ibiterama kandi akabikora kandi araguma asora n'utu video twiwe twa telefone kuri nani ku mbuga ziwe ariko bivuga icyo adakora ni za tournage imwe zo kuvuga ngo aragiye guturna ari kumwe na timu yose mugabo utwiwe wenyine abandanya kudukora kuko umubona utu video twiyo nyene yadukoze yadupostinga ariko urazi ngira ngaruke kuri kino kintu cyo kubafana nabo abafana hari ukuntu nagiye mbona batwandikira inbox batubarira ati mbega eti mu mutima yuba iri mu biki ngira ngaruke kubafana muri market mu mutima iracacanza abantu bavyumva abafana nabo kwa kuntu bafana umuntu badafana ibikorwa vy'abantu siko iyo mvire nk'umuntu yaduka akanyandikira inbox akambaza ati ngo timu mutima ngo mbega ngo barahirutse gukina tugiye kuri accounts yo kuri Indundi hari umunsi numwe batareka guposta siko kubera iki bafana mutima ari bunyene bace bishiramo ibintu by'amakode ariko muri industry gushigikira imana soko byari bikwiye kumera siko ariko ni gute ushobora gushigikira umuntu ngo naka yakivuyemwo ngo nanje sinsubira kugikurikirana siko bino bintu mushaka babibandanye gute ari mwe nyene mu baca n'intege siko ariko mumve neza yuko timu mutima imana basenga babandanye bayisenga ariko mumve neza yuko ibintu izi urazi yuko iyo wamugenda cyane ugwaye ku mutima bro umunsi no munsi uzopasuka kandi uzokwama mu gahinda man uzokwama mu gahinda siko ariko turakeneye kubona nandi mafoto kugira bakure mu rujijo bano bafana babo turakeneye kubona ifoto basi bicaranye ko baracilingana bariko barasangira pe ariko ivyo navyo hari abavuga ko badashobora kwicarana bamwe mu begereye timu mutima baravuga ati twebwe nitwo kwicarana na mutima niki gituma man ni kuvuga iki iriya team yicarana yemera kwicarana ni bake bemera kwicarana na mutima abandi bakavuga ati no twebwe no kuri mutubabarire ntidushobora kwicarana urazi ari ikintu bamwe ayo nayavugwa mu bantu bagitanzwanye nayavugwa mu bantu agiye atandukanye aho boneze yuko bavuga ngo umutima ngo yarasinya kontra wagasinya kontra uhama ngo amahira ya kontra ngo nahayize yashikane nkuko yasinye kontra siko ariko ivyo biraguye kwemeza kuko nta muntu yari imbere ya mutima kuri kontra ariko arasinya ngo amamiliyoni 5 ngo ajiyaza ngo aciye ba 30 ariko bumve neza yuko akantu gahaze n'ubukagicange n'abafana ariko kuri aho nyene kuri ico c'amakontra umuyobozi niwe ategerezwa gusinya izo kontra kandi umuyobozi niwe atunganya timu yiwe canke company yiwe hama akavuga ati je nasinye kontra nivyo nasinye kontra ya 10 million mugaba abakinyi banje ndavye ko bakora reka ndabahaya sinumva ko hari ikibazo kirimwo rero ngaho mu gihe batari baravuganye ati twebwe ko turi muri timu yawe akaba ari wowe usinya kontra mu gihe hazoba habonetse aya tuzoronka nyumva yuko ari ya professionalisme ibuze muri entertainment yacu y'igihugu entertainment yacu ya 2-5-7 usanga turiko dupfa gukora ibintu byose tutabanje gushiraho ugwandiko ukaca wibaza ati mbega we mukuza canke mu guhagarara muri timu mutima mwasinyariye amasezerano ayahe nyene mufitaniye amasezerano ayahe urumva najya guhaye uwo vyitirirwa big boss siko agenda gusinya kontra y'ikintu kanaka kumva neza yuko
uburyo mwashoboye gusezerana canke mutigeze musezerana niwe aba oblige kuvuga ati jewe ndaguha buno buryo kuko nta contrat dufitaniye je na wewe uko nzoguha amafaranga nganuko biri mu bintu vyatumye inoti muri yo nyene idahagarara bwuma kuko bagiye mu gacerere ka cyane bivugwa neza yuko ari cyo kintu cambere cabitumye siko kubarira umuntu ngo urumva iki niki ariko izi ndemeze neza yuko timu umutima yarabagize abandi bantu bro yarabadugije kubera gushika ino saha ugiye kuyagana Alice wenyine aravyemanga akavuga ati jewe mutima bro je mutima je yaranciriye inzira man siko yaramfashije bivugwa neza yuko no muri timu umutima umwanditsi yo wari job hajya muri timu umutima ngo bose sabanditsi bro hajya benshi baza bagiye gukina kuko umwanditsi wabo atinyitse cyane ni job ariko ngira ngaruke kuri kino kintu izi ariko ndaza kugifatira gusa tukiri ngaho reka duhanure imigwi yose ibaho canke abantu bose bifuza gukora neza n'umuntu imbere yuko mukorana nimugira ivyo mwumvikanye kandi ivyo bintu bitazobangamira umwe canke uriye hama mu bivyandike mu bisinyire sivyo nimba dutanguye kuvuga ati hageze kwinjiza rero wewe uzotwara 30% je ntware 70% canke uzojya 50 je nje 50 bivanye nibi umwe wese ivyo azoba yakoze kuko tutanditse je nkagenda gusinya contrat nza kugaruka ndakubwira ati erega burya je nasinye contrat akira kadimire gendo nyifana niko bimeze niko bimeze ya contrat ya 10 millions ya 100 millions wowe nkacangaruka uburyo yifuza man siko aguburyo yifuza kuko urazi neza yuko ikintu citwa ikintu akanoti bro amafaranga ico kintu cambere cyamo cyateranije amatimu mu bisanzwe honyene mu mategeko y'u Burundi mu mategeko y'u Burundi havuga yuko je nawe duhanya amafaranga ashika 2000 kuva kuri 2000 kuduga dutegezwa kwandikiranira ibaze apana ngo vya bindi ngo ntiza ngo ntakadimira ufise nkaca ndagwa simple gutyo 10,000 turayandikira ati ndamuguranye azoyansubiza n'imbarakazi tugiye gukora azompemba 10,000 tukandika nico gituma rero ubona izi iyi timu umutima baze barareka gukinisha imitima y'abafana babo bro siko kuko nibintu bisanzwe binagaragara man bisanzwe binagaragara neza yuko uboneze yuko mutima atakibarizwa ahubwo vyagoye kugira ko iyo timu umutima ahubwo boze imbere bakavuga ati nakibarizwayo kubera iki yitirirwa izina giyo kuko uharuye ikiringo kingana n'amezi angana ukuraho bro siko atari karagaragara muri timu umutima ukacuza wemanga ari muri timu nivyo ushobora kuvuga ati ari muri timu nka manager kubera yaronse uburyo bwo ku canke ni support canke ni sponsor ibyo reka tujage tubivuga uko ushobora kuvuga ati jewe ntakiri muri babakinyi ahubwo ari muri yindi timu umutima nk'umu sponsor kubera yaronse uburyo umije kintu izi ivyo biba bidadanditse man barakorana bro barakorana ibintu barakorana yaronse business yaronse mahera ubu n'umu sponsor nkuko twebwe turiko turakora kuri Anashare ejo canke hirya ejo ugasanga twebwe tugikora twarangajije abandi bakozi mugabo twebwe turi bande turabayoboye abo bakozi sawa nuko nyine bakaza ngaba bakavuga mugabo ari twebwe turiko turagira turasupporting mugabo kacumva neza yuko kandi uzurabizi hari ikintu iyo ufashe umwanya bro man ugakomeza umutima bro umenye neza yuko urazi yuko izaba harimo mbega n'ubujyajya hajya hano kandi ubujyajya bro mwe bukomeye man mwe bukomeye cyane bukomeye cyane kuko icambere coco biramaze kugaragara yuko bo bajyajyana siko wowe bajyajyana bro harimo ubujyajya kandi bukomeye siko wowe ni gute wowe ushobora wowe cishado wewe Alice niyo wewe ushobora kuza mu biganiro ukemenga ngo umutima ngo aracari muri mutima urumva twebubwira udukine rero mu ngo baracari kumwe baracari kubigaragara kumwe mu majambo bavuga basohora bari kumwe siko mu bigaragara mu byo tubonesha amaso ntawe uhari iyaba kandi kuba dahari
nitwoca tuvuga ngo ni bibi canke ni vyiza ashobora kuba yafatiriwe n'akazi kiwe akavuga ati je nukuri imirima yanje iramfatiriye ego urazi none izi hari ikintu bro ara nk'ubu reka basi tuze turumvikana mu bintu kanaka siko kubera nkino saha siko Chishado ashobora gufata umwanya akavuga ati jewe ndagiye muri business siko ndagiye mu kazi kanaka siko wibaza neza yuko ako kazi katomutwara umwanya pa rapport yoguma aja muri tournage y'indundi siko kumutwara umwanya man kumutwara umwanya iki gitumubona neza yuko bino bintu tuze turatahurana iyo umuntu ashoboye kwavansa akavuga ati jewe ndateye imbere canke ndavanshije navuga ati ebana jewe karabaye uku ndagiye muri business hama ndaronsa uburyo kanaka siko ariko wumve neza yuko bino bintu ahubwo bizotuma reka ndakivuge kino nyene mu kirundi bumva uku kuntu badadakibiza imitima yabo siko bakanka guserura ikiri ku mutima ari byo bizotuma ti mu mutima haremamwo ikindi urundi gwanko rurenze bro kandi urazi ko uko ibi bintu baguma bavyibikamo hazoremamwo umunsi vyabomotse rero umunsi vyabomotse ndiko ndiyumvira urabona haize igihe kirekire babinyegeza ego ebana babifukafuka umunsi vyabomotse ni gisasu urumva hazoboneka ugwanko rudasanzwe siko kubera n'ikintu uzoba warabitse umwanya munini cyane mu mutima wawe uvuga yuko mukundana cyangwa mutagira iki niki siko n'ikintu ubona neza yuko umunsi n'umunsi bakirekuye kizobaremamo irundi gwanko rudasanzwe siko ukugiye kuyaga ntabo nabandi benshi bagiye batsanzukanye muri timu yabo nyene wowe bakubarira ati bana je tumeze fresh siko kwitumereye fresh kandi nta ngorane nimwe iriho twebwe tumeze neza turayaga iki niki nivyo umuntu rega murashobora kuba muyaga inbox ariko mufitaniye ikintu kindi kandi ikintu mwana urashobora kunyereka ama message bro siko urashobora kunyereka ama message kwambara ati ngura banaka ngo turavugana ye muravugana ariko mumve neza yuko kuvugana siko gukorana rega ubugenzi tugiranira hanze n'ubugenzi tugiranira mu kazi buratandukanye man aje nawe dushobora kuba dukorana neza turi ku kazi muga mu bundi buzima ugasanga ntitwumvikana mu bundi bimeze muga kubera ko dutegerezwa kubaha akazi tukavuga ati erega twese turi kurondera twese turondera ubuzima bwacu ugasanga ku kazi ni sawa ariko mumve neza yuko ivyo bintu muko muri nyegezamwo umenye neza yuko bafana barabibona siko kandi igihe muzofata umwanya ivyo muri ko muranyegeza bafana banyu bikaje habona ahubwo niho rero muzoba bro ukunyene mu bifukafuka erega izi tuba tubibona man tuba tubibona iki gituma twe tavuze ati reka tuze ngaha kubera iki ni ibintu biba bigaragara live ni ibintu bigaragara kuko ugiye kuraba abantu bose bari muri team umutima bro n'aba best friends biwacu kandi bakurikirana anashare 5 bro batwandikirana inbox ati muri mu kazi natwe bose nitwifuza izi nitwifuza yuko umisi ikigenda ariho bazurema inzigo idasanzwe kubera iki ibintu bizoba vyarayangaye bro bizoba vyarayangaye ukunyene mugumamo mufera abafana banyu muzogera kwifuka bukeye ugasanga bari muremye urundi gwanko hagati yayo asanga ivyo bubatse babibomoye byose unganuko bro umwanya unganuko kuko turemeze neza yuko timu mutima yaje yerekana ibindi bintu kuri muri no industry yaje yerekana ishusho itandukanye n'abandi ba comedy siko izi mukurangiza ino case ya timu mutima ugira untunge cyane gatoyi tuyage kuri bano ba comedy bacu mu gihugu cyacu Burundi siko abakomedi bacu mu gice cy'Uburundi baratandukanye nagiye mbona neza yuko no muri no misi ngo koresha umwanya ngasigaye ari umukomedi koresha umwanya n'umukomedi okay siko
ari ibintu bamwe bamwe bashobora kuba bategura kubera bicarana basangira siko mu bakomedi bose mu ngaha mu gihugu cyacu Burundi umuntu wa mbere abayoboye kuri social media nujya mu brother nimba yitwa Pachito Man ndakora mvuga pages za Facebook zose feedback ya mbere YouTube ya mbere ronka viewers nyinshi cyangwa feedback nziza ni Pachito Man ariko si wa mu comedy yoje imbere ya stage y'abantu brongo ariko arakinira comedy abantu yego okay siko kino nyene tuze turakiraba izi bon yo haja mugabo vyogorana ugerageje ukaraba basi sinzi biragoye bro biragoye vyogorana biragoye ubu ugiye kumbarira Jobo muri tsi mu mutima ngo yoje imbere ariko aratwenza abantu ntibikunda ntibikunda ego hariho abakomedie bafise feedback nziza kuri social media n'abakomedi bashobora kuja kuri stage bagatwenza abantu urazi nka kigingi yuko atantuze imbuga ziho ziri hasi ariko agiye imbere y'abantu bro aratwenza abantu siko turareka reka kuza turinjira mu bintu ubona neza yuko Imana yaraguhezagiye uraronsa fan base y'abantu benshi bagiye tanzkwanye hama ukaca ya fan base ukacuyitakaza mu minota ingahe mu minota 2 kubera iki wewe waronse fan base yo kumbuga ukigomba no kuya kandi kazi ko kuja kuri stage basi bakubwira basi mu invité d'honneur hamuhashiki canke BDI yawe hamuhashiki ati naka turaza kumubona muri concert kanaka turaza kwifutuza na kanaka ariko naza kuja kuri stage ngo adutwenze kubera iki nta mana afise yo gutwenza siko nta mana afise yo gutwenza ariko turamushigikira cyane hari umupeti ya créer ki ya kiboro cyo witwa gute inde umupeti ahora tumaka bakomedi nga mu gice cy'u Burundi muri ville yitwa Buja Night Comedy turamushigikira cyane man ko yarazanye idea yanani bro ikino kinini cyane kijya ikintu kinini cyane ijya Buja Night Comedy uyu mwana arakwiye gushigikirwa man je sinanamuzi bro sinanamuzi pe ariko arakwiye gushigikirwa kubera iki yakoze ikintu kiginga atigeze akora yakoze ikintu umutima atigeze akora abo ariko navuga yuko ubitse nko kari bakuru biwe siko yakoze ikintu Ismail Gasura atigeze akora yuko niko navuga amazina y'abantu bamutanguriye muri comedy siko ariko ngira mbaze kino kintu bano bana naragiye mbona neza yuko ryari yarabaye umu guest mutima la comedy hariya muri Buja Night Comedy siko bano bantu mbega bo bamusaba amahera ivyo rero ivyo byose aba yuko umurondera ukamubaza ariko nimba bo bamusaba amahera siko kugira nibaza ko bayamusaba urazi gituma nawe zijya shoko baziriha rega kwinjira baraziriha ariko uravye kandi zijya show igice kinini yaca zijya show ni support yahawe n'ujya muntu wakajya kabari aravuga ati akira ndagutema ikibanza ego gikoresha ariko kandi urabona nta birenze nta mitaye miremira ni sonorisation n'abantu nyene nabi sono nayo urazi mu kabari bihari siko ariko nimba bano bantu ahora batumira muri comedy bano bantu bamutanguriye akaba bari amahera bro nzobitohoza irangara bari haka déplacement ninumva yuko iyo bari amahera baramusupportinga akabari haka déplacement baze bambabarire cyane birashoboka kuko nimba yo bari amahera kanaka atabari ha déplacement ahubwo abaha amahera baba patanye yabo siko ariko bro bazoba badafise urukundo man uno mwana azanye ino idea yo kuvuga ati ndazanye Buja Night Comedy wowe uri mu legend kanaka ya Buja Night Comedy meze nka genzi yo mu Rwanda ya siko ukaca wumva yuko ari mu legend kanaka yuba musaba amahera akacenga kuza kwitabira bro ibirori vya Buja Night Comedy bro genzi wabitoza kuko bano bantu ninumva neza yuko bamusaba amahera baze bambabarire cyane bazibambabare cyane nabo nyine bazoba barenze ku murongo pe yego turangize ariko wumve neza yuko timo mutima twebwe nitubanka ntabwo ngururimo ahubwo turashaka yuko ibintu mwaremye cyangwa ibintu mwubatse mu myaka myinshi bitobomoka mu kanya gatoya kuko ibyo bintu ko muri gumizamo abafana barabibona kandi natwe turanabibona nimwumva neza yuko hari umunsi muzokora akaherere kamwe ako kaherere nimwagakora
bro ibintu mwubatse iyo myaka izoba bibomotse mu minsi 2 kandi nagwa nkuru rimwo Anasha turabakunda cyane murazi neza yuko muri abantu bacu kandi support niya kandi mwaduhaye support niya cyane ariko nanye tuba tuje kugira iki nituze duhave uko iminsi izogenda dusanga neza yuko yati mu mutima yacu turayihuze burundu iragiye turabakunda cyane. Asante sana ku bantu badukurikiranye kuva ku ntango gushika ku mpera. Je nitwa Bat Mix Easy Hasta bandi kumwe na MC Gundozi. Asante sana.